mugabo wumve yuko abazotsinda rino higanwa s'abantu basanzwe ntibizoba byoroshe ariko kandi n'abantu twebwe diaspora twiyemeje guca dukorana cyane bibaye ngombwa tubasohokane n'igihugu bagere kure. Naho rero twe tuvuga tuti uwo byumva wese naza kine jewe ubu ntushobora kumbwira ngo hari umuntu abaye icyamamare yabaye icyamamare parapora kwa yahiganya amahiganwa angahe arayatsinda. Donc urumva ivyo byose nivyo rero ndiko ndavuga nivyo hari abantu bateye intambwe kurusha abandi mugariho n'abandi bataraga ico bakoze bashobora kugera kure. Naho rero uvuga nti twoca tuvuga tuti bose baravyemerewe na kidumu namubwiye ni kidumu wewe nimba irihiganwa wowe ritsinda wiyemera rijemwo. Kidumu yashambwiye ati jewe nzo muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kubaha ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya gatandatu hepfo ya lycée municipale Kamenge aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 cyangwa mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi. Tugomba kubabwira ibintu bikomakomeye twibaza yuko abarundi n'amakungu bakwiye kumenya mu byo turiko turatunganya. Twaratunganije rero ikintu gikomeye ico twise inkingi z'imbona kazoza. Nkuko mubizi leta y'u Burundi yarashizeho ico no kwita imbona kazoza y'igihugu aho bavuga bati Uburundi mu 2040 buzobe bwifashe, mu 2060 naho buzobe buteye imbere cyane. Twebwe twabonye yuko nka diaspora iyo mbona kazoza ntishobora kuja mu ngiro mu gihe tutariko turabikorera akazi, yaba leta yaba twebwe abandi baba hanze yaba mwebwe abamenyesha makuru baba barundi bose bitwa ko bakunda igihugu cyabo by'ukuri. Twebwe twabonye rero ko twoba ba mbere nka diaspora mu guterera kugira ngo iyo mbona kazoza tuvuga twishike ko vuba bwangu. Kugira ngo tishike ko vuba bwango rero twavuze tuti reka turabe ikintu twoterera kugira ngo abarundi n'Uburundi bashobore kuvyukuri gushika kuri mwirya mbona kazoza. Nkuko mubizi ni ikintu ciza cyane hamwe tubishitse ko twese tukiriho byo turyohera gose. Nico gituma rero twavuze tuti reka tugerageze dukore ibishoboka tuzane rero ico twise twebwe inkingi z'imbona kazoza event. Akaba rero ari igikorwa kizokwama kiba buri mwaka kugira ngo tugume twibukanya. Hanyuma rero twebwe nkuko mubizi muri kiya gitabo harimo inkingi hakabona ama objectif menshi aho umwe wese afise uruhara azogera ko kugira ngo dushobore gushika aho dushika kwirya mbona kazoza. Twebwe rero twavuze tutijya mbona kazoza ntishoboka mu gihe atankingi twoba dufise ziyigize apana zijya zanditswe gusa. Twe twavuze tuti rero reka turondere muri mwebwe mu barundi bari mu Burundi abo twita inkingi y'imbona kazoza, inkingi z'ibihumbi 2040 2060. No kuvuga abantu bashigikiye ijya mbona kazoza, abantu biteguye kuyikingira no kuyigwanira kugira ngo twishike ko. Nabo rero tuvuga tuti uri inkingi y'imbona kazoza burya inyifato yawe irajanye n'ibivugwa muri kijya gitabo. Mbega urugendo twatanguye turiko turajana. Naho rero twazanye iryo higanwa twise inkingi y'imbona kazoza kugira tutangure kurondera inkingi abantu bumva ko ujya mugamba ari mwiza ariko kandi tutagize uruhara kugira ngo duhaguruke dushigikire ujya mugambi ntiwoshoboka. Naho rero tuvuga tuti tugomba kuraba abantu bavuga bati ujya mugambi ni mwiza kandi turifuza ko woba
kuko muvyibuke ivyanditswe biri mu bitabo ni vyinshi muga bitegera bija mu ngiro mu gihe abantu batariko barabikingira mu gihe abantu batabikorera akazi bica biba indoto twebwe rero tugomba kubona bijya bintu vyabaye bitakiri indoto kuko ibihugu tubaho hanze turabona ingene vyateye imbere cyane naho rero tuvuga tuti 2040 tuhashitse tukahashika kujya tuhavuga igihugu cifashe byo bari ibintu byiza gose kandi tugize uruhara twese nta myaka myinshi yohera 2040 ntihorinda gushika tutarashika hajya hantu tugomba rero gutangura urwo rugamba rwo kwigisha ubwa mbere abarundi bose baba bari hanze no mu Burundi akamaro kari muri bijya bintu vy'inkingi zimbona kazoza kijya gitabo babizirikane icya kabiri babikorera akazi twifuza rero ko abarundi bose baba inkingi zimbona kazoza kugira ngo uburundi bw'ejo dushaka duheze tubushike ko vuba bwangu aha rero nuwo muganda diaspora tuzanye kugira ngo tubabwire ko ku nshuro ya mbere rero twatunganije iryo higanwa rizoba rifise icivugo kivuga kiti twubake uburundi bw'ejo mu guhindura ingendo n'inyifato twishimikije ubumwe ubumenyi n'impano no kuvuga tugomba yuko ubwo burundi bw'ejo tubwubaka ari uko dutahuye neza ntibushobora kubakwa tutarahindura ingendo tukiri babandi ntivyokunda dutegerezwa kuba bashasha kugira ngo ubwo Burundi dushaka kubona tubushikeko aha rero rino higanwa riyafise n'akantu bita slogan turafise abantu babigize neza ngira ngo baraza kuza babwira ingene bizoba bimeze neza cyane aho tuvuga tuti ndi inkingi y'imbona kazoza umuntu wese yumve yuko ari inkingi y'imbona kazoza ariko kubera icivugo cy'umwaka ivuga kiti ubumwe ubumenyi n'impano n'ingabire ku Burundi no kuvuga umuntu afise iyo ngabire ku by'ukuri n'igihugu kiba gitomboye ubu rero tugomba guhera ngaho naho rero irihiganwa rizoba mu ntara zose hanyuma bagahiganwa kuva ku rwego rw'intara hama hakabona competition ku rwego rw'igihugu ngiriye ko rero muca mwumva neza yuko irihiganwa rya mbere dutunganije dufise ihangiro no kuvuga twashimye ko tugira icivugo kigana mu guhindura ingendo n'inyifato aha rero ntitubwira abarundi gusa tubwira leta ati aba muri leta hindura ingendo abarundi hindura ingendo aba diaspora hindura ingendo murundi wikorera twawe hindura ingendo mu journaliste nawe hindura ingendo kwana mu murazi hari igihe bigora tuvuze turiko tubwira bose mu bisata byose kugira ngo umwe wese ahindure ingendo abazokwitaba rino higanwa rero twarabasabye ko biyandikisha ikiringo twari twatanze cyaheze ku wa gatanu ariko twarongereje ikiringo ubu kwiyandikwa rikazohera ku itarike 27 ku bagomba kwitabira rino higanwa kuvuga ku munsi wa gatanu tuzoba twugaye kwakira abagomba kwitabira higanwa ubu bitege dufise birashimishije byamaze kwiyandikisha ariko tugomba ko baguma biyandikisha ari benshi inimero biyandikisha ko ni 77 11 51 15 niyo nimero umuntu ka message gusa je nitwa naka mbangaha ngomba kwitabira iryo higanwa inkingi zimbona kazoza hanyuma rero abiyandikisha ni mici 5 gusa dukeneye bwa mbere abacapa iyo mbona kazoza mwe muzi gucapa yicape ducapa iyo mbona kazoza hanyuma tuyimanike hose mu gihugu n'ubuvyutse atitare ku mbona kazoza ubuvyutse ikintu cya mbere abona imbona kazoza sinzi ko byumvikana kibi ikintu giturimo twese aha rero tusha tugira ko kuko twabonye ko umuguru w'igihugu dufise arabihagarara ko cyane kandi arabikunda natwe uvuga tuti none kubera ko umuntu aguma asemerera turi ngaha ntidushigikire tuje rero gushigikira iyo mbona kazoza tubishikeko abahinga rero mu byo gucapa bacape iyo mbona kazoza baducapire ingene twohindura ingendo n'inyifato baducapire ingene twogira ubumwe baducapire ingene twoteza imbere ubumenyi n'impano byacu
nico tubasaba. Abacapa rero bizoba biryoshe cyane tubonye umuntu yaducapiye ikintu ciza cerekana ingene nombora kazoza izo bimeze n'ingene twoshika ko mu mwanya muto. So gucapa gusa rero murazi gucapa ko bituma ibicapo bituma uronka message mu mwanya wihuta kandi atawukomerekeje. Abacapa rero nibaducapire iyo mbona kazoza. Hanyuma abandi bantu dukeneye n'abaririmbyi. Abaririmbyi nibakora indirimbo, nibatuzana indirimbo z'abandi canke zitajanye n'icivugo, nibadukore indirimbo zijanye n'icivugo, indirimbo zijanye n'imbona kazoza. Hanyuma rero baduhanure rero ingene twohindura ingendo n'inyifato, ingene twoba bashasha, ingene twokomeza ubwo bumwe, ingene twoteza imbere impano, ingene twoshigikirana kugira ngo dushike kuri ya mbona kazoza. Ingene umurundi wese ugira uruhara mu kubaka buno Burundi. Babwire leta ati mukozi wa leta tumusaba kino kintu, uwikorera twiwe tumusaba iki, umwe wese mu migwi yose bagira ico bamuvuze ko mu kuririmba. Ubwo butumwa rero buze bukwire hose mu barundi bari muri diaspora n'abari mu Burundi, bumve yuko turiko turakora ikintu cyo kwigishanya no kuremeshanya ariko no guhanurana kugira ngo dushobore gushika ahantu. Abandi dukeneye nabagira ivyese canke amapoeme bivuga amazina, mwerekane neza ingene umurundi wese yogira uruhara kugira ngo dushobore gushika aho twifuza. Muzitire abononya bahora batoba badatuma tutera intambwe, muvuge muti ibi bihagarare. No kuvuga abo bantu badukebure biciye muri kwa kwivuga amazina vya vyese n'ingene bovuga ingene Burundi bwo babwifashe n'ingene bwo babumeze muri kazoza. Uwo n'uwundi mugwi w'abantu bahiganwa. Hanyuma rero babandi batwenza nabo badutwenze. Murazi ko tutoshika mu 2040 tudatwenga. Sinzi ko muvyumva. Dushitseyo twajinyitse cyane cyo ari kibazo. Tuzogenda dutwenga. Abadutwenza nabo baradufasha kuruhuka no gutahura no kutwigisha bice mu gutwenga. Mugabo bakatubwira ikintu gitwengeje mugakitwigisha ariko kigamije guhindura ivyiyumviro n'imitegekere y'umuntu canke abantu. Naho rero nabo nyene abatwenza ni badutwenze, mugabo badutwenze batubwira bati twari tumaze igihe twiziziwe n'iki kintu kibi, ubu turabohotse tugiye kuba abantu bajana n'isi bagomba kumera nk'ibindi bihugu aho bigeze mu iterambere. Urugamba rero rw'iterambere ni bworoha, nico gituma abo bantu badutwenza turabakeneye kugira ngo wakoze cyane akaruha ashobore kuruhuka. Ariko mission na message tubashaka ni gute izo komedi zabo zoca mu binyamakuru vyose, zoca ku ma social media hose, kubera ko zirimo impanuro zigisha wari gisuma kuba ari umuntu mushasha, zigisha wahora ari kinebwe kuba ari umuntu akora cyane, zigisha wahora hohotera abandi ko yahindutse akarokoka. Gutyo abo bantu batutwenza nabo badufashe gushika kuri yambona kazoza vyoroshe kandi turiko turatwenga turi mu muyondi twese. Abandi dukeneye nabagira udukino cyo kwita udusketch, bamwe bagira amafilme n'abakina, nabo nye tugomba ko batangura gukina ibintu birora kuri iyo mbona kazoza. Abo rero nabo tubasaba ko bategura udukino duto kugira ngo nabo bashobore guhiganwa muri kino kintu cyo kwigisha abantu gutahura imbona kazoza no kuba inkingi rero y'iyo mbona kazoza, kwishigikira. Umwe wese akumva ati ni igikorwa canje, si icy'igihugu, si cya leta, ni igikorwa cy'umurundi wese akunda igihugu ciwe. Abo nabo nyene turifuza yuko bodukorera utwo tuntu kugira ngo bice bigenda neza. Niyo migwi 5 rero tudonaguye, twifuza yuko abantu bose boshobora guhiganirwamwo bakitabira kugira ngo bigende neza. Amahiganwa rero kuri bizi nkingi zimbona kazoza tunganije gukurikira. Ubuye kugira kwa gatanu tuzoba twakira abantu banyu babiyandikishije, tuzosha tangura gutegura abo bantu rero intara ku yindi. Hanyuma tugire preselection, turabe ko abantu bose biyandikishije bakwije d'abord ibisabwa canke ko
banditse canke bazokora ibijanye n'icivugo twashaka ko bazokorera ko cyane. Inyuma yaho rero amahiganwa atunganijwe yo mu ntara uku gukurikira ku itariki 16 z'ukwindwi muri Buhumuza, no kuvuga murazi ko dufite intara zitanu nini zagutse ubu. Abo muri Buhumuza rero bose bazoca bagenda guhiganirwa muri Ruyigi isaha 3 z'agatondo. Ayo ni urutonde fata kibanza kugira amahiganwa atunganijwe ku bantu bose bagiye kwiyandikisha. Ubiyandikisha rero aba muri Buhumuza, no kuvuga intara zigize Buhumuza muca muzimenya zimwe za kera siringo ndazitondagura, muca mwitegura kugira itariki 16 z'ukwindwi mugende guhiganwa mu kibanza kizoba caguze cyane, kizoba kirimo abantu nibaza ko bazoba barenga 5,000-10, kuko nibikorwa bizobera ku mastade, ku bibuga binini vyagutse cyane. Twifuza yuko rero bizoba biryoshe kurorera, urumva ko azamwe ibintu bitwengeje ariko kandi vyigisha, azoba ari utuntu turyoshe kurorera. Hanyuma rero kubera ko komite abazoba batanga amanota cyane kuva mu ntara no kugera ku rwego rw'igihugu azoba ari umugwi presque umwe udahinduka, nico gituma aya mahiganwa yo mu ntara atazobera umunsi umwe, kugira ngo abatanga amanota bagume ari babandi, kugira ngo hageze finale tuzorabe tuti twagiye muri Ruyigi n'ahandi twabonye ku by'ukuri ngene ibintu, donc ntihabemwo uruhushane. Hanyuma rero ku itariki 17 hazoca habaho Butanyerera nabo tuzoca duhurira Ingozi. Aha ibibanza n'ibindi zoca tubimamenyesha mu minsi kurikira, mugabo negise kugira ngo abiyandikisha babe baramenye ingene bitunganijwe. Naho nyene azoba ari saa 3 z'agatondo. Hanyuma tuvuye ngaho tuzoca tuja Igitega ku itariki 18 mu ntara yagutse ya Gitega. Naho nyece tugenda Igitega, ba bantu bose biyandikisha bagende guhiganirwa ahantu public, abantu bose baza kurorera ivyo birori. Hanyuma ku itariki 19 tuzoba tugiye muri Burunga Makamba, niho bizobera, nabo nyene azoba ari saa 3. Hanyuma ku itariki 20 z'ukwindwi tuzoba tugiye rero muri Bujumbura yagutse, bizoca bera muri Bujumbura mairie, naho nyene isaha 3 z'agatondo. Abazoba batsinze rero, no kuvuga abazotsinda mu ntara ni bangahe? Buri ntara turonderamwe abantu 15 ba mbere. No kuvuga iki? Dukeneye umuntu wa mbere mu gucapa mu ntara, n'uwamukurikiye kugira kugira gatatu. Aho mu gucapa turaronsa umugwi wa mbere. Mu baririmbyi turakeneye uwa mbere mu kuririmba, uwa kabiri n'uwa gatatu. Mu mapoeme turakeneye uwa mbere mu kwivuga amazina mu vyese, mu mapoeme azi kubwira abantu mvuga iryohera amatwi no kubahindukiza no kubatwara kugira ngo batumbere yambona kazoza neza. Dukeneye uwa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu. Hanyuma mu vyo kuri muri twa dukino naho nyene dukeneyemo uwa mbere azi gukina neza, n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Hanyuma turakeneye nababandi rero batwenza abakomedi, abagira amakomedi bamwe batwenza, naho nyene dukeneyemo uwa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Nabo rero dukeneye mu ntara, urumva ko ari 3 kugwiza 5 ucobora abantu 15. Mugabo ubushimwe tubutegekanya uku gukurikira: uwa mbere mu ntara tuzomuha miliyoni 3, uwa kabiri aronke 2, hanyuma uwa gatatu aronke umiliyoni 1. No kuvuga dutegekanya imiliyoni 6 kuri buri discipline, no kuvuga buri gisata cihiganwa. Bisigura yuko twategekanije miliyoni 30. Ayo mahera nayo abarundi baba hanze bakaba bariko barabitunganya neza cyane bikazanura. Abatwara ibihugu, abarundi baba hanze mu budasabwa bariko baraterera ku bwinshi kugira ngo ico gikorwa kigende neza. No kuvuga rero ni ihiganwa ritunganije. Ariko rero abazoza muri finale ni bande? Abazoza muri finale ni 5. Umwe yaserukiye discipline, no kuvuga ca gisata. Umwe yabu wa mbere mu ntara buri gisata ni wazoza ku rwego rw'igihugu. No kuvuga azaba dufise abantu 5, uwa mbere mu gucapa, uwa mbere mu kuririmba, uwa mbere muri poem, uwa mbere mu gutwenza abantu, n'uwa mbere mu gukina. Abo bazoca baza rero ku izina ry'intara, baze guhiganwa, barabe ku iyo ntara yabo yo ya mbere muri no higanwa ry'inkingi z'imurakazoza.
hanyuma rero uwa mbere ku rwego rw'igihugu urumva yuko azoba afise agashimwe keza cyane, agashimwe keza cyane. Urumva yuko mu ntara ya Ronsayo uca wumva ku rwego rw'igihugu ingene agashimwe kazoba kameze, ni keza gose. Hanyuma ku bijyanye n'imbona kazoza amajambo make nuko higanwa ritunganije. Hanyuma ikindi nagomba cyane nababwira ni umwiherero w'indongozi, n'urundi rubanza dufise imanza nyinshi cyane, dufise urundi rubanza rwo kuja mu mwiherero kuko abarongozi ba diaspora bari ku nshuro ya mbere diaspora ibayeho, aho bavuga bati bafashe iminsi 3 yo kuja mu mwiherero kugira ngo baganire ibibazo vyabo bahura navyo bari hanze y'igihugu, ibibazo bahura bari ngaha mu Burundi, ibibazo bituma badatera imbere iyo bari, ibibazo vyo kutaja hamwe, ibibazo bahura navyo bituma n'ubwiza agatima ko gutera imbere bidakunda, kugira ngo dushobore kuraba ingene dutora umuturama w'ibibazo byose tubona biduhanze nk'aba diaspora, tutibagiye no kugira ico tuvuze ku bibazo bihanze igihugu nk'abarundi b'abahanzi. Naho rero tuzofata uwo munsi, iyo minsi 3 kuva ku itariki 25 kugera ku itariki 27 turi muri uwo mwiherero. Naho rero urumva mwoca mudufasha kugira ngo abarundi baba hanze bose mu babwire ino programa dufise. Twaratanze ubutumire tuguma tubutanga n'ubu, ariko abo dutumira n'abarundi bose bitwa ko barongoye abandi muri diaspora hari hanze y'igihugu. Abo tubasaba kwitegura bakaza, kandi twarabibwiye n'abarundi bose yuko boshigikira izo ndongozi mu kubatekerera ikizotuma bamara iminsi muri uwo mwiherero tuganira tuyaga, kugira ngo tuzoje mu ndwi yahariwe abarundi bahanze nk'uko mwavyumvise du 29 au 31 dufise ijambo, twumvikanye, twaganiriye, tugiye kuganira n'indongozi z'igihugu, natwe dufise ico twumvikanye n'ico twaganiriye ku bibazo bitwereke nk'abarundi baba hanze. Wakanatsinda bizotume tuja muri iyo ndwi yaduhariwe tunama rimwe, twumva ibintu kumwe, tutagiye kugira ngo tumare umwanya tudatumbereza ibintu. Hanyuma igihambaye rero twaciye dutunganya diaspora homecoming ku itariki 27, kubera ko uwo mwiherero utazoburimwe abarundi bose bamaze gushika i Burundi ico gihe baje kwitaba indwi yahariwe abarundi baba hanze. Tugomba ko nabo boca baza rero muri diaspora homecoming. Umurundi wese azoba amaze gushika i Bujumbura ku itariki 27, hasigaye umunsi umwe ngo tuje muri yandwi yaduhariwe, tugomba ko duca duhurira mu kibanza rero kinini gose cagutse, kugira ngo tumenyane, dusangire, twiginane, turuhuke. Aba diaspora turoha cyane murabizi, tuje tuba tuje kuruhuka, turuhuke, tunezerwe, twiginane, ariko turi kumwe namwe n'abarundi bo ngaha. No kuvuga mu ijambo rimwe, turamukanye nabi wacu. Hanyuma tuje rero no kuraba ca gikorwa abarundi baba hanze bitangira cyane. Wa murundi yari hanze yatanze $5, yatanze $1 ryiwe kugira ngo runo rubanza rushoboke, nawe aze kuraba ico yaruhiye n'ico yatangiye amahera yiwe. Mu majambo make murumva yuko Rovenseti ariho azoba ya finale rero y'inkingi z'imbona kazoza. Murumva ko izoba muri ambiance, hazoba harimo igice ca mbere kizoba kigizwe na ryahiganwa rya bamwe batsinda mu ntara, igice ca kabiri kigigwe no gutanga ubushimwe ku bazoba babutsindiye, hanyuma igice ca gatatu kigigwe rero no kwiginana, tuje muri ambiance turyoherwe, bizo bimeze neza cyane. Abaririmbyi bo ngaha n'abaririmbyi bavuye muri diaspora batunezereze, bize bigende neza. Uwo munsi rero bakoze turiko turatwenga gose, bizo bimeze neza, kanatsinda tuzoba tumerewe neza kuko tuzoba turiko turafata inzira imwe twese yo kuba mu nzira itujana kuri ya nkingi y'imbona kazoza. Hanyuma ikindi rero gikomeye yo evenement ya gatatu, urumva ko ama evenement ari menshi. Evenement ya gatatu ni tuvuye muri iyi ndwi yaduhariwe rero, imbere yuko dusubira iyo twaje tuva, tuzoca twakira abagenzi bacu rero tubana mu bihugu bitandukanye iyo turi kwisi, ico twise East Africa Diaspora Summit. Azoba ari ku nshuro ya mbere dutunganije kino gikorwa kugira ngo dushobore kwakira abakenya, abatanzania, abasudani, abakongomani, ibyo bihugu 8 vyose bigize Afrika y'ubuseruko. Nabo bazoba baje kwifatanya natwe nk'aba diaspora, barabe ingene twitunganije, hanyuma kandi duhanahane ivyiyumviro n'ubumenyi, twongere kandi tumenyane
kandi tugire nico no kwita plateforme duhuriramwo nk'abantu basanzwe bava mu karere kamwe ariko bongere kandi barabe opportunité cyo no kwita akariyo cyangwa amahirwe ashoboka y'umukwiza tunga wo kuza gushira mutawe muri kino gihugu opportunité d'investissement zishoboka naho rero azoca tumarana indwi yose turi kumwe nabo twicarana dutemberana tuja hirya no hino turi kumwe n'abatandukanye mu nzego z'igihugu kugira ngo bize bigende neza cyane. Nivyo rero mu majambo make nagomba kubabwira uno munsi izi evene murumva ko zidasanzwe ni nyinshi ni nini ariko kandi dufise n'umwanya muto tugomba ko zigera kure impact zitanga mwazumvise ni kugira ngo mudufashe ko ubaye inkingi y'imbona kazoza kuva no munsi ivyo nezera mwese muvuye ngaha mwitwa muti turi inkingi kabisa ingendo tuyivavanure nayo. Hanyuma abangana ikirero abazokwitaba bariko bariyandikisha ntituramenye ingene bazobanga mu giconzi nuko ubu bazoba baruta uko bahora bazi bwa mbere. Iconzi coco nuko ino ndwi ni indwi ya mbere izokwitabwa n'abarundi benshi cyane, ivyo ndavyizeye. Sero n'ibiharuro tugira naho tugejeje kwiyubaka nka diaspora nuko tutababwiye ibyo tumaze gushikaho tuzobabwira muri ya ine conference tuzobabwira mu nyuma. Nico gituma twiteze ko bazoza ari benshi, ahubwo abakata amatike bayakate. Dufise na agence de voyage dukorana ku murundi ari hanze akeneye kufashwa mu by'amatike byamugoye cyangwa ufise umwanya muto cha duhamagara hamagare 77 115 ubusa tuca tumufashe. Ntihagire umurundi abahanze avuga ngo byangoye. Twashizeho uburyo bwose bushoboka kugira ngo tworohereza abo turongoye mu bijanye n'ingendo n'ibindi byose bakenera muri kino gihugu. Rero umurundi diaspora agomba kuza aduce ko tumukatire iyo tike y'indege nimba avuga ati byangoye. Mugabo abamaze kuza bari ngaha deja ni benshi, urabona bajya abantu bamaze gushika deja c'est beaucoup. Abo ntibazosubira inyuma rega rubanza rutabaye baje kumfasha kurutegura. Twatanguye kuzitegura. Hanyuma dufise rero n'abandi benshi mu bihugu bitandukanye kubera ko twamaze kubaka icyo twita organisation pays, aho usanga ubu diaspora ku vy'ukuri ihari kandi inywanye nuko abazoza ni benshi cyane. Hanyuma wavuze ati none umwiherero hazoba hari umukuru w'igihugu canke kiyoya ni privé, namwebwe ntituramenya ko muzojamwo, ntiturabimenya neza n'umwiherero tuzoba ari ibintu tuzoba twiyugaranya ahantu turiko turaganira ibintu by'ibibazo abarundi bafise. Mu buye turafise ibibazo byinshi, dufise ibintu abantu batwituye birengeje by'abarundi babahanze, ibibazo bikomakomeye bitotorerwa umuti na Samweli, bitotorerwa umuti na Rufyiri, bitotorerwa umuti n'abajya abandi bantu dukorana, vyotorerwa umuti d'abord abatwara diaspora kwisi yose tugiye hamwe kugira ngo twumve ko atagushikuza kurimwo d'abord, hanyuma tubicirya nino nk'abarongozi, hanyuma tubitware iyo dutegezwa kubitwara. Ahambere cangira ko nkabwira abadiaspora benshi batwituye, bamwe bibaza yuko tutariko turakurikirana ibibazo byabo, bamenye ko twabifashe nk'ama kandi tubiriko ari no mu mwiherero ibibazo byabo tuzova twafashe inzira n'intumbero irashe yo kubitorera umuti burundu. Tuzonama ijambo rero dufundike ijambo hama turishire leta y'u Burundi, nimba bizoba vyega leta, nimba bizoba vyega umuhuza tubihe umuhuza, nimba bizoba vyega abikorera utwabo tubaha abikorera utwabo. Numva tuzoba turi mu mwiherero ugamije kwigira hamwe ibibazo abarundi bahura navyo hanze no mu Burundi, ariko kandi tutibagiye n'uruhara rwa diaspora mu guterera kugira ngo kino gihugu gishike aho ibindi bihugu bigeze, no kuvuga mu gushigikira leta uko dushoboye kose kugira ngo ubwo Burundi dushaka tubone. Hanyuma rero ku bya East Africa, wavuze ati East Africa Diaspora Summit, twavuze byinshi. Twavuze ubwa mbere ko tugomba ko abarundi natwe tubaho nk'abantu bafise abantu n'inshuti zabo aho bageze hose mu makungu. Ni naco gituma abantu bazoza. Muno kubwira yuko abarundi basanzwe baronga abandi hanze bose bariko barakora kugira ngo kuba gishoboke.
hanyuma ahaye hariho ministeri zibiri turiko turakora ico gikorwa tutibagiye na Afrika y'ubuseruko nabo nyene twaramaze kubamenyesha ivyo turimwo kanatsinda ubushikiranganje bwa East Africa bwa Afrika y'ubuseruko ngaha buri bwaramaze gufata kino kibazo mu minwe bariko barabitunganya neza. Imyiteguro rero iraremvye, ico twiteze rimwe naco ni iki nuko abazoba baje bazomenya vyinshi ingene bashobora gushira imitahe yabo muri kino gihugu ko tuzozana abarongozi n'abagwiza tunga gusa n'abarongozi igihugu cyose kizoba cyaserukiwe n'abantu 25 nivyo twipfuza badakwiye ntaco mugati tugomba ko borenga 25 kugira dushobore kubakira neza kugira ngo kandi abo bantu nabo bashobore guhura n'inzego z'igihugu bashobore kuva ngaha batekanye bavuga ati Burundi ni nyabagendwa Burundi abantu barashobora gushira imitahe yabo mu gihugu twabonye ko bishoboka ariko kandi kubera rubanza ari ruzoguma ruba buri mwaka tuzosha dushiraho platform iduhuza nk'aba diaspora bo mu karere aho dushobora kumwakuza tugahurira muri Kenya mu gikorwa nk'iki kundi mwaka tukaja muri Uganda mu gikorwa nk'icyo kugira ngo tugume tuzunguruka abadandaza b'i Burundi nabo nyene bashobora kuvuga bati reka turabigire tworonka ma opportunity nkuko abandi badandaza mu kare bazoba baje gushima itahe yabo ngaze kuvye gutanga amanota d'abord borema ica kabiri nuko ibisata byose ko ari bitanu igisata cyose kizoba kirimwe abahinga abahinga muri ivyo nyene no kuvuga ngo sinoza gutanga amanota mu byo gucapa je sinize gucapa sije nzotanga amanota mugabo tuzoba turiko turakorana n'abahinga mu babinonosoye mu byo kuririmba uko nyene utwenza abantu se domaine twifuza rero yuko habaho umugwi umwe ukordona kuva hasi kugera hejuru nivyo mu ntara hazoba hariho abantu bari bajejwe muri comité d'organisation bashaka muri jiri bazoba bari mu ntara kamene mugabo ntitwifuza yuko abo mu ntara bo bikora bonyene batari kumwe n'ubundi mu bitwebwe tumetriza kandi tuzi ko dukontrola tuvuze ko dukontrola no kuvuga tuti umuntu adashobora kugigiturire umuntu adashobora kugufyonderako kanatsinda ni ibintu bizoba publiquement si ibintu bizobera mu kinyegero tuzoba none bitovye uri kuri stage tubibona twabonye tujya ntaco yanze ujya we waravuye ibyo biba bibonetse upanze biba biboneka urumva n'ibintu public nico gituma kubera ko uburyo buzokora muri no bintu ari uburyo bw'abarundi baba hanze bariko baritanga mu bihugu bitandukanye begeranye uburyo kugira ngo ino higanwa rishoboke rigende neza dutegerezwa kubikora neza cyane kandi mwibuke yuko abantu bariko baratanga bavuga bati je nimba n'umunyaburunga ndagomba ko abantu b'ibinyaburunga impano zabo ziboneka kandi bumve yuko hazoba harimo cyo no kwitwa ihiganwa ry'intare rega niyi intare zo biyambere none ku ncuro ya mbere urumva yuko atavyo gufyonderako abo mu ntara bagomvye guterangana sisi bari bafise bwana baca bava mu higanwa no kuvuga nimba mu ntara ari umuntu aciye ubwenge abishoboye bose bazogwana bavuga bati oya uyu muntu niwe yoduserukira mu ntara yacu kugira ngo turwego rw'igihugu ntitube abanyuma basi urumva yuko namahiganwa yo ku muntu ariko n'intara ziriko zirahiganwa indirectement azo bariko barahiganwa indirectement nihiganwa ry'imbona kazoza turaba intara iz'ubwa mbere ivyumva kurusha izindi intara aho abantu uzosanga bishira bakizana intara tuvuga tuti igituriye mu intara byaraheze intara aho bavuga bati ubaye wa mbere uri wa mbere ntutonda mu gatondo uze kuba uva saa 12 abantu bakwinjirira ko kandi bashitse kandi bakumva yuko bya byo guhindura ingendo twabishitse nuko rugamba rero tugiye gutangura nta makenga turi kumwe n'abantu bijyamo murabona nk'abajya vraiment none nk'abajya bokwemera amanyanga nababwira yuko nta muntu wo muri diaspora n'umwe yoza guhemuka kwera miliyoni 50 30 y'ijana oya eka kweri twebwe tugomba excellence tugomba ko ibintu bifata inzira bita bihiganwa bumva neza yuko ufise competence akagira experience akavyerekana neza uwo yaheje gutsinda amatora yaheje gutsinda irihiganwa ico ntaramenya gusa nuko azoyatsinda 100% cyangwa 50% navyo turamenya mugabo nuko tuzi yuko hazotoba umuntu abishoboye abazoba biyandikishije
bazogirishwa inama n'umugwi ubitegura babaha intumbero. Nico gituma d'abord kwiyandikisha urashobora kwiyandikisha mugani witabigana. Hari igihe uzogera imbere ukavuga ati nariyandikije mugabo nsanze biragoye ndabihevye. Mugabo nibiyandikisha hama baje mu manama y'abariko barategura ivyo bintu. Cushishikana. Ikindi hari abo usanga bamenyereye kuja kuri stage canke gukina. Rekiteri niza nibashasha bataraja mu mwuga nk'abakomitiye abaririmbyi harimo genda gatsinda kubera abimenyereye. Muvuga bashasha impano zishasha canke rekiteri zizobizana. Twebwe tuvuga ko turiko turagira ihiganwa ry'inkingi y'Imbonerakazoza. Nta numwe tutagomba kwaba inkingi y'Imbonerakazoza. Ntawe dukuramwo kiretse uwikuyemo. Ntawe dushiramwo kiretse uwizanye. Nukuvuga twebwe ntituvuga ngo wowe ngo turakuje kubera ujoya. Wowe ukaba wiyemera ukumva ko woyitsinda. Mbega murazi yuko ibi nabonye mu bihugu biteye imbere nka Etazi n'ahandi. Kubera usanga umwana wese avuka afise access kuri appareil photo, umwana akavuka afise access kuri computer. Urazi yuko umwana w'imyaka 12 muri Etazi ashobora kuba ari gihangange kurusha abantu bari celebre bari bamaze nk'imyaka myinshi. Ugasanga mu myaka 12 yitabihiganwa cyaritsinda aduzo. Akaca binjeni hama bahinga bakaca bamutora ati turabonye twatuzi ko igihugu gitunze umuntu nk'uyu. Twebwe rero tugomba yuko za mpano zinyegeje zitagaragara nizigaragara. Wa muntu nawe impano yamaze kugaragara akumva ati jewe nizo zinyegeje ntizondengana naze ahigana. Sinzi ko byumvikana. Erega bivana n'ingene we muri wewe wiyumva. Mugabo wumve yuko abazotsinda rino higanwa s'abantu basanzwe ntibizoba byoroshe, ariko kandi n'abantu twebwe diaspora twiyemeje guca dukorana cyane bibaye ngombwa tubasohokane n'igihugu bagere kure. Naho rero twe tuvuga tuti uwuvyumva wese naza kine. Jewe ubu ntushobora kumbwira ngo hari umuntu abaye icyamamare. Yabaye icyamamare parapora kwa yahiganya amahiganwa angahe arayatsinda. Donc urumva ivyo byose nivyo rero ndiko ndavuga nivyo hari abantu bateye intambwe kurusha abandi. Mugariho n'abandi bataraga ico bakoze bashobora kugera kure. Naho rero mvuga nti twoca tuvuga tuti bose baravyemerewe. Na kidumu namubwiye ni kidumu wewe nimba irihiganwa wowe ritsinda wiyemera rijemwo. Kidumu yashambwiye ati jewe nzorihagararira ahubwo je nzohagararira iryo higanwa. Ni kuvuga mu majambo make umwe wese bivana n'ingene yiyumva. Ikibazo cya nyuma kuri diaspora ho mu Kamenge umwaka ureze mwagize ibibazo bitandukanye. Ndibuka ko muri society nyine mwara diaspora bamwe baravuze ko ntambamizi zimwe zikagenda barahura nazo. Eske muri diaspora ho mu Kamenge ngirize nta bibazo muri za bindi bizogaruka bya bindi nyene ko mwari mwabisezeranye ko byinshi mu byashikije bigiye gukemuka. Ibizoba byagarutse muzoba mwananiriwe rero. Nico gituma navuze yuko no munsi tuje kubabwira ivyo twashoboye n'ivyatunaniye. Mugabo mu ndwi imwe zibiri tuzobibabwira. Canke tuzababwiye muri iyi minsi mujya mwiherero tuzobibabwira kuko je mubona ngaha aye ni Samuel Direction no y'abarundi babahanze. Ndi ngaha ku izina ry'abarundi bose babahanze. Mugabo bigenze neza sijewe gusa. Bigenze na nabi sijewe gusa hari abandi twadukorana. Nico gituma rero mujya mwiherero tuzoba dufise ikintu tubwira amamedia n'amakungu n'abarundi n'igihugu ati twebwe nka diaspora muri iki kiringo cy'umwaka umwe gusa twarashoboye ibi twarananiwe n'ibi byatunaniriye aha byagenze ubu ibibazo twatatuye n'ibi byagoranye n'ibi no kuvuga mu byo mubirindire mwizeye vuba cyane tugiye kubishikako. Muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kubaha ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge quartier Gikizi kujya gatandatu hepfo ya lycée municipale Kamenge aho benshi bita Limika.
mufise ico mubaza twakure kuri 68 60 20 96 canke mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi.